bera amaso gusenga. Amasengesho ni bombe atomike ishingura akarimbi umwansi yagushingiye. Hari ivyo yashingiye urugo rwawe, hari ivyo yashingiye abana bawe. Isengesho ryawe ico data tateye cose mu muryango wawe, haguruka ugishingure. Hari igihe tuguma turondera abantu nkorera bino sengera azoshingura ivyo wanyu so mu muryango karande yiwanyu nuzoyigisha uwundi muntu. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Ubuntu bwa Kristo Yesu buganza imitima yanyu. Nitwa Patrick Ndayishimiye. Nagitewe iteka ryo kuganira namwe ijambo ry'Imana biciye kuri CANAAN TV. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, kaze muri kino kiganiro, kaze utuganirize. Abaza kumva rino jambo ryawe riruhura imitima yawe. Haleluya. Jambo ryawe Mana rikize, ribohore. Haleluya, tabare. Jambo ryawe Mana rituremere ivyizigiro bizima. Kaze uganiriza imitima y'umwe wese uri kurumviriza iyi video. Icubahiro n'amashimwe komeze kuba ivyawe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Uyu munsi wa none ndifuza kuganira namwe ijambo rigufi cyane rivuga ngo amasengesho ni ijambo ry'Imana bishingura karimbi Satani yagushingiye. Amasengesho ni ijambo ry'Imana bishingura karimbi Satani yagushingiye. Icete cya kabiri Paulo yandikiye abakorinto igice cya 10 umurongo wa 3. Naho turi n'umubiri titugwana mu buryo bw'umubiri. Umurongo wa 4. Kuko bigwanisho by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi. Umurongo wa 5. Dushingura impare n'igishizwe hejuru cyose kiyashiriwe kumenya Imana, kugwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Reka tuganire namwe rino jambo rigufi. Naho turi n'umubiri, naho turi n'umubiri titugwana mu buryo bw'umubiri. Kuko bigwanishwa by'intambara yacu ntabwo ari mu buryo bw'umubiri ariko ngo imbere y'Imana, haleluya, bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi Satani yagushingiye. Hariho Satani ashingira abantu karimbi, tuzogera ha, abana ntibazogera ha, nuzokora ntuzogera ha, naho usenga uzosenga iminota ingahe, tuzosoma ijambo agagenda shinga uturimbi hirya no hino. Agenda shinga uturimbi hirya no hino. Ariko makuru meza nakuzaniye naya. Dufite ibigwanishwa bishingura ka karimbi imbere y'Imana. Ibigwanishwa byacu biza bishingura. Haleluya. Satani aza yubaka uruzitiro akavuga ngo ntuzogera hano, tuzogera kuri iki, abana bawe ntibazogera hano, tuzorongogwa, nurongogwa nzobigenza gutya. Ariko dufise ibigwanishwa bishingura akarimbi Satani yashinze ku buzima bwawe na generation izo gukomokaho. Amakuru meza ndakuzaniye nayo, turafise ibigwanishwa. Haleluya. Paulo yavuze ngo umurongo wa 5 yavuze ngo dushingura impari n'igishizwe hejuru cyose kiyashiriwe kugwanya ukumenya Imana. Turashingura, gushingura. Haleluya, turashingura. Reka tuvuge ibigwanisho gatoya. Paulo yabwiye abaefeso gute? Abaefeso 6:11 haravuga ngo 11. Haleluya. Mwambara ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bw'abamugwanizi. Kuko abo tugwana atarabinyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu mu ijuru. Abo tugwana nabo hari igihe kwera kudasenga twibaza ko abo tugwana n'abari abantu bari aho ngaho. Paulo yarabatomoye neza. Abakuru bafise arme, bafise ibigwanishwa, bafise intambara, bafise n'abakuru bafise baganjije isi y'umwiza. Ariko mwumve ngene tubanesha. Haleluya. Inkuru nziza ndakuzaniye ni abo bakuru turakubita hasi akarimbi bashinze tugagashingura duhagazehe. Hari ahantu ngomba gushika tugomba guhagarara. Umurongo wa 17 yavuze ngo mwambare ingofero y'agakiza bo n'inkota ya mwemu n'iryo jambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarindi riza rishingura
riza rishingura karimbi satani yashinze. Iyo baye maso mu ijambo ry'Imana, reka ndababwira amakuru meza. Yeremiya yaravuze ngo mbega 23:29, ngo mbega ijambo ryawe si umuriro, mbega ijambo ryawe si nyundo imenagura ibitandara. Satani arashinga, ariko ijambo ry'Imana, amakuru meza naya, riza rishingura karimbi. Haleluya. Naho turi n'umubiri, titugwana mu buryo bw'umubiri. Ibigwanishwa byacu ntabwo ari inkoho zisanzwe, oya, ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riza rishingura karimbi satani yagushingiye mu buzima bwawe. Kurabona ari bitagenda, hari ibyo satani yashinze, ahantu satani yashize akarimbi. Reka ndakuzanira inkuru nziza. Haguruka, tanga ikiguzi, haguruka ijambo ry'Imana, ako karimbi uragashingura. Yeremiya yaravuze ngo yaduhaye ubushobozi bwo kugira gute? Kurandura, gusangangura, guhonya, gukomvomvora, ndetse no guteragira no kubaka. Ijambo ry'Imana. Icya kabiri, hano yavuze ngo umurongo wa 18 mu Efeso 6:18 havuga ngo musengere muri mweme ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga, haleluya, no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso. Iyindi bomba atomiki ishingura karimbi kabadayimoni ka satani n'amasengesho yawe. Paulo yavuze ngo musengere muri mwemu mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso. Bera maso gusenga. Amasengesho ni bomba atomiki ishingura akarimbi umwansi yagushingiye. Hari ivyo yashingiye urugo rwawe, hari ivyo yashingiye abana bawe. Isengesho ryawe riza rikuraho, riza rimenagura, rikabomagura, rigakuraho. Umviriza hano makuru meza. Matayo yaravuze ngo igice cya 15 umurongo wa 13 muri Matayo havuga ijambo ryiza nakunze. Riravuga ngo arabishura ati igitewe cyose data wo mu ijuru atateye kizorandugwa. Amakuru meza ndakuzaniye naya. Icyo satani yateye, icyo abantu bakoze ku buzima bwawe, icyo data atateye, amakuru meza naya, kizorandugwa. Kirandugwe niki? Ntabwo ari indoki, ntabwo ari isuka, ntabwo ari umupanga. Oya, kizorandugwa niki? Ni ijambo ry'Imana. Akarimbi yagushingiye satani, ntabwo ugashingura wicaye, ntabwo ugashingura uryamye. Biragusaba ikiguzi. Haleluya. Ndagusavye ngo ivyo satani yakoze ku muryango wawe, ku bana bawe, ku buzima bwawe, bishingurishije ijambo ry'Imana. Imbere y'Imana ibizo bigwanijwe byacu biza bishingura, bifite imbaraga zo gukuraho no gusenyagura. Imana ikugirire neza. Imana iguha imbaraga zo kugwana. Imana iguha imbaraga zo gushingura. Reka ndagusengere. Haleluya. Reka ndagusengere. Icyo data atateye cyose mu muryango wawe, haguruka ugishingure. Hari igihe tuguma turondera abantu, nkorera bino, sengera, azoshingura ivy'iwanyu zo mu muryango, karande y'iwanyu n'uzoyigisha uwundi muntu. Ni vyiza. Paulo yaravuze ngo twikuranire imitwaro yacu. Ni vyiza cyane ko dusengeranira, ariko kandi tidusengera utari kurasenga. Wewe haguruka karimbi kawe, niwe ukazi. Nudasenga ntiduzagusengera. Abakuru barahari, nudasenga abakuru barahari. Abakuru barahari, abo tugwana nabo ni abakuru bafite arme, bafite imbaraga. Biragusaba guhaguruka, biragusaba kwambara ibigwanishwa, biragusaba gufata ijambo ry'Imana. Haleluya. Uburyo bwose bushoboka bwo gusenga. Paulo yavuze ngo mu buryo bwose, kandi ivyo ndabibera maso, sinsinzira, ndabibera maso. Hariho umugani Yesu yaciye, aravuga ngo umuntu yarateye imbuto yiwe, ubundi araza asinziriye, aza gutera ugwamvu. Warasinziriye, haguruka, vyuka muri rino jambo rikuvyure, uhaguruke kugira ngo dusangangure, dukureho, tumenagure akarimbi kose umwanzi yagushingiye. Amakuru meza naya, ijambo ry'Imana n'amasengesho yawe arafite imbaraga zo gushingura. Data mu izina rya Kristo Yesu, duha ubushobozi, twambika imbaraga, haleluya, zo gushingura ivyo satani yashinze.
ivyo yatwise, amazina yavuze ngo tuzogera ntizimuzokora bino. Turafite amakuru meza y'ijambo ry'Imana imbere y'Imana. Dufite imbaraga zo gushingura ako karimbi Satani yashinze. Duha imbaraga zo gusoma no gusenga uburyo bwose, kandi ivyo ndabibere maso. Ico Satani yateye mu miryango yacu, mu buzima bwacu, ico papa tateye cyose ndakiranduye mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Imana arutukomenywa n'abantu bose, ashibamira imitima yacu mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen.